Hey. Yesa uno musi naje nimwe nkuru bati wanasemagaje Uswahilini ati nabii hakubaliki kwao. Intumwa abantu b'Imana kenshi ntiyemegwa iwabo. Ebana hama uno musi turabizi twese yuko abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyi muri kino gihe bari barakora cyane bimwe bikomeye, ariko Natacha vraiment arabasumba bose. Natacha vraiment muri kino gihe ariko arakora cyane. Indirimbo yiwe aheruka gusohora akanyuma ni indirimbo ifise gushikubu amateka muri East Africa gusumba indirimbo z'abarundi. Indirimbo imaze kuvuzwa n'amateleviziyo n'imbonesha kure zo muri East Africa nyinshi. Ariyo nkanja nibaza bigenda gute mu Burundi nitubone amateka y'indi ndirimbo. Vya kwetu jamani shida sana. Indirimbo rero akanyuma ya Natacha ikaba iheruka kuja muri nominated mu ndirimbo 10 zizokwerekanwa muri top 10 y'imbonesha kure ikomeye yo mu gihugu ca Nigeria yitwa Sound City TV pande za kule Nigeria. Iri ku kibanza ca kangahe? Iri ku kibanza c'10. Akanyuma iri ku kibanza c'10. Uravyumva yuko ari indirimbo yakoze amateka sana. Indirimbo iri mu kibanza c'9 muri yo top 10 muri yo nomination ni indirimbo ya Jinako PP. Natacha yuko vizuri, uri kuraraba i top 10 urabona neza yuko ni indirimbo ya Natacha naho iri ku kibanza c'10, ariko iriko irahiganwa n'indirimbo zikomeye. Iriko irahiganwa n'indirimbo ya The Band, indirimbo ya Eddie Kenzo. Ukaca wibaza rero ni kubera iki babandi baronka ama viewers miliyoni 5 zine mu Burundi indirimbo zabo zidakora amateka mu mateleviziyo akomakomeye muri Afrika. Bati Natacha arafise amafaranga nico gituma indirimbo ziwe zivuzwa hanze. No raba ico akora mwebwe mudakora. Big up sana Natacha kubona indirimbo yawe iri kuraduserukira neza, ariko mu ma station radio yo mu Burundi, mu ma TV yo mu Burundi itari kiragaragara. Tugende rero twese tuje kwandika kuri Instagram muri commentaire ya Sound City TV kugira yigumire muri top 10. Irashobora kuzova muri 10 ikaja muri 9 canke ikabiya mbere. Kubera iki? Asante sana Natacha Burundi.